Yambu cyane bakunzi bo kukayi, j'espère que mumeze neza. Ni wa mugenzi wanyu, ni wa mukunzi wanyu, Anaïse Sexy Love muri kumwe uno musi vendredi. Uno musi tugira tuvuge kuri question nama nabajijwe ni l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Akenshi iyo umumama avyaye baramushirako pression kugira ngo ashobore konsa neza, ni gute yobikora bimunaniye ukaza wumva mama ngo no gerageze canke bakamwoburisha ko ahamata yifu umwana wiwe. Si bibi mugabo uno munsi umudamu turi kumwe araza kudusigurira ivyiza biri mu konsa umwana gushika ku mezi 6 eka no kurenza. Ukaca wibaza uti none umwana hoho bamucutsa ku myaka ingahe. Ivyo bibazo vyose turaza kuvyishurirwa n'umudamu turi kumwe no munsi. Mufashe rero tumwakire muri studio za Pam Channel TV muri emission yo kukayi kugira ngo dushobore kubiganira vyose. À tout de suite. Twagarutse muri studio za Pam Channel TV. Mumfashe twakire umutumire wanje, tumureke yidondore, atubwire wariwe eka vyose. Karibu cyane. Urakoze cyane. Jewe nitwa Mukamisha Guylaine, Munyazira Gigi, nkaba nubatse n'umugabo umwe, fise abana 4 bose naburabonkeje allaitement exclusif. Gushika kuri umutonyi fise afise 11 mois bientôt rakwiza umwaka turacari kuri allaitement. Nkaba ndi pharmacien de formation nkaba fise pharmacie morera ko ubu pour le moment hamwe na Onsaneza Impact ni entreprise ifasha aba mama kuba accompagner konsa. Okay. Muratubwiye yuko d'abord urumva ikidu concerne twebwe ni Onsaneza Impact. Nibaza kuba vyumvise bose ni mugerageza gufasha aba mama konsa neza. Ikibazo canje ca mbere gihagaze sur le fait ni giki allaitement exclusif. Allaitement exclusif ni konsa umwana atakintu na kimwe umuvangiye nta namazi ushiramo. Urumva ni exclusif ni allaitement amaberebere gusa gushika kuri 6 mois. Okay. Donc nukuvuga yuko nta mazi ndamushiriramo, nta mata yifu, nta mata y'inka ngo natetse inshuro 6 ndamwonsa gusa gushika ku mezi 6. Turashaka kwibaza tuti konsa umwana gushika ku mezi 6 atakintu na kimwe umushiriyemo. Uko twakuze turumva ni kintu kiri très dur, ni kintu kigoye kubera ko bishobora kwanka kwasohoka ukazoma ngo reka ngo nta mazi umuha. Donc twumviriza ibintu byinshi hajya tukivyara. Ni giki ca mbere umumama akivyara conseil ya mbere uwo muha ni yahe? Ego jewe conseil ya mbere Anaïse no muha sinuvuga ngo akivyara akicibungenze. Cyo gutuma twe muri Onsaneza twakompanya mama baki fisinda kora twarabonye wamaze kuvyara uwamaze guhura n'ibibazo. Umva gufasha umuntu yamaze guhura n'ibibazo biragoye. Rero aronse information gifisinda biroroha. Umva gifisinda ikintu umuntu amutekerera uramubarira ukabanza ukamuha information ukamubwira ati akamaro ko konsa nakahe, kuko ikintu utaza akamaro kacu ni nyene numva umenga ntabwo uba motive kugikora. Ukamubwira akamaro kavyo hama ukamubwira ati muri kugira ushobore kureusisa uvive kuko urashobora allaitement ukonsa neza mugabo ntubepanwe bikaba nuvuga bikabiha kumva ubabaye kumva umenga ni gikogwa nkuko no kivuga ngira no kivuga mu gifaransa mu kirundi abanyonyo yo kukayi bazotubwira commentaire ukumva ni corvée kumva ati ageze konsa yeti Yesu wenda go voilà kumva umenga ni kintu urumva il faut ko mama aba épanoui
hama agifise inda quand même numva umenga no kubwira yuko konsa ni nka projet kunte tugira projet zose rero projet uyu uyifise urayitegurira ukiyinforma ukavuga mbega ibi bisigura iki ukiyinforma niyo ivyo nivyo numva umuvyeyi wa mbere yinforme kubijanye no konsa kuko umwana wa mbere uzokibwa n'abantu benshi abavyeyi bacu abatantine abantu bose bafise ijambo umugenzi yamaze kubicamwo amaze 35 yara atakivyara byose akaba afise amakonse mbwa wari informe ukabimenya kare hari bitabo harona ya magroupe abahari ugasanga ivyo ni ikintu ca mbere ngira umuntu ica kabiri iyo ufise projet urayivuga autour de toi ukayibwira umushinga nawe wawe nibazomere nkanje je narayigize projet mbwa sinabwira umushinga nawe wawe uyibwira umushinga nawe wawe ukayibwira babandi bazoguherekeza bazokwegeza kuvyara ati je burya ndifuza kuzokonsa umwana taco ndamuvange muzobimfashemwo kwera wewe uburushe ivyo nkavuga ati ubivuge ivyo ushaka kandi burya ni kuvuga hari abatavuga ati je navyo nshaka yego kandi uyu nukumwubahiriza n'ukuri ni umuntu wese umva twe dufasha abantu bavyipfuza mugabo ukamubwira ama bienfait agashozisa je rero ikindi numutekerera kubivuga autour yiwe hama ikindi kwigirira confiance akigirira icizere ko abishoboye ko Imana yamuremanye nayo makapasite kandi ko azobishobora kuko iyo utigira icizere ikiza cyose uragifata ukizira icizere hama ikindi kenshi nkunda kubabwira ni kwiyantura n'abantu babishoboye kugira groupe de soutien kuko hari gyoshika ahantu kumva yo biranse ngako cyo wumva gerageza bandanya nanje byaranshikiye cugira gutya ivyo bintu n'ukuri biragufasha gose tugarutse hari akantu wavuze ngo nukumenya igituma ari vyiza konsa ndashaka je ukimbwire kandi ukibwire n'abakunzi bacu bo kukaye yo ni vyinshi cyane ni vyinshi mbwa reka mvugemwo nyene bike icambere konsa novuga ati utanguye konsa novuga hamwe umwana kivuka ni vyiza gose akivuka kubera araronka birafasha ko uronka amaberebere menshi kandi ni novuga ko ari démarrage nziza bisigura ko même hanyuma uzokonsa igihe kinini bigafasha yuko lien affectif hariyo lien umama n'umwana bagirana urazi iyo umuhamata je ndashaka kumugwakira mu mpere mugabo urumva iyo bamavuga ngo uyu mwana akeneye ibintu bitatu akeneye amaboko yawe akeneye regard yawe akeneye niyo sécurité kumva ari sécurité hamakeneye nivyo mugaburira amaberebere cyose birimo uramufashe ariko arafungura uramuraba cyose birimo ikindi umwana agira amagara meza n'umwana atagwaragurika kubera aya maberebere arimo ibintu nuvuga amalima menshi atuma umwana amukingira izo ngwara ikindi ku mwana ivyerekeye cerveau yiwe development ya cerveau yiwe izo ngwara zo guhema izo ngwara zirakingira umwana plus tard azogira obésité hama ahumvutse ku mwana ku mama nawe umama biratuma ibiro abitakaza akirikare birahudiza ntuzeya nuvuga zangwara za cancer du sein ya ovaire urumva ufise vraiment zirahudiza nuvuga kutazoyigwara hama hari ibintu bita na saignement hari amasaignement ugira rero iyo wonsa ama ntuzera ego hama ikaba aussi na méthode iyo ugira allaitement exclusif ntusama facilement nukuvuga abavanga reka tugaruka nukuvuga abavangira abana bo bafise tendance yuko sama ningoga gusumba wa undagira allaitement exclusive gusa quoi ni méthode nañone ça fait partie de la méthode contraceptive mugabo il faut ko iba exclusive haruho kugira nyene ibe méthode il faut ko umwonsa kenshi reka tugarukaho bakunzi bo kukaye muravyumvise neza
ndaza kubaza mama wanje ninataha yuko yoba yaranyonkeje exclusivement kuko ngira simbangana gutyo reka tubandanye donc muravuze les bienfaits novuga ati akamaro ko konsa umwana gushika ku mezi 6 ariko abamama benshi n'abamama bakora n'abamama usanga ku kazi afise congé y'ukwezi n'inusu wa mwana atashoboye donc aramusiza sukwezi n'inusu aragiye ku kazi ntiyashoboye gukama dufate ntiyashoboye gutaha saa sita ngo ashobore kumwonsa est-ce que ntibigabanya amaberebere ako nakabazo kanje kambere est-ce que ya affection wa mwana yiriwe umunsi wose atabonye mama wiwe akagira kumubona kumugoroba kuko nawe ifo ko uwo mwana bamugaburira quelque chose nimba atashoboye kuronka umwanya wo gukama ivyo ntivyotuma donc ati ntege zo kuvuga ati sinzobishobora kumwonsa exclusivement ayo mezi 6 yego nukuri ico kibazo ni kibazo dukunda guhura cyane nukuri novuga ko hari ama obstacle ya allaitement nico tuma kenshi iyo nababwiye bakicibungenze turavuga ama obstacle yose ifo kuyamenya kuko utayamenye bibaye umenga n'unye nebishikiye mugo bimenye kare uravuga ati ibi ni ibintu bishobora gushika hama bishitse uvyifatamwo uko umva nk'ivyo wari wateguwe ugifise inda uramenya ngene uvyifatamwo rero ni ikintu naje personnellement vyaranshikiye umwana wa mbere narashoye kuvana na simwa nawe sindige nabikoze ku kazi mugo wa kabiri 42 jours nari ntanguye urumva ni novuga yuko ni défi mugabo birashoboka ko utafise amatemonyage menshi abama bakora mu bank bakora ahantu bavuga ati niko tuzi ko twobishobora ku bitaro mugabo bishoboye novuga ati ubigenza gute d'abord umva nimwe nababwira kare uravye informa mutwe wiyemeye ko ubishobora umva uri déterminé uravuga ati gende déterminé konsa uyu mwana naho nzotangura akazi nzobandanya haca ikintu cyo kuyorganiza rero ikintu rero ababishoboye ngene twabigenjeje nk'ubu uracuvuga ati ndi mu gutangura akazi ucugira ikintu cyitwa stock y'amaberebere okay rero abantu benshi batazi ko amaberebere baya stocka babizi ukaciyagira stock ukavuga ati reka ninatangura akazi nzoe mfise ama biberon canke amapo ajya bubikamo amaberebere umwe nka 3 canke 4 rero ahanye ubugize depanziza umva muri weekend ahanye ukiri muhira ugafata ukamwosa umva nta stress ubwifise kora uwa muri kumwe ukayibika kandi uwa waratanguye novuga nti utangura gukama utanguye akazi bitangura kare ko ubukeneye kuryama ukavuga ati nge nkame nsinzire kugira uwo umuntu ariko aramfasha ashore kumuha cyangwa ukavuga ati nge nkame ninaja kwa muganga ari abavyeyi badakunda konkereza abana mu bantu nze kunyorohera ngiye gusenga umva wabitanguye ni viza kubitangura kenshi ati kubitangura nka après 6 semaines kora kubigira kare naho atari gihe wagize yangorane bitwa ngorshoma amabere yabaye menshi uravyihoza ukonsa umwana ukamwosa mbwa rero aho gatangura gukama umva waratanguye kubimenya ushaka gukamisha intoki gukamisha tire manuel arindi twahokeyle umva ni vyinshi je gushika nko mu bana bane nkoresha intoki kuko tubanye neza kandi urumva binsaba gukaraba gusa hongeze hose nkakara nkakama umva ni gukama hama ugukamye ukacuja gukazi ugiye gukazi rero ikintu rero igituma kenshi amaberebere baca ngo yagiye burya konsa no bivuga gute mu gifaransa ngo c'est la loi de l'offre et de la demande uko wonsa nuko amaberebere aba produit nico gituma n'umumama afisa amahasa uriyumvira mbega abahaza gute kubera hari demande nyinshi haca aba produit cerveau ikivuga ati produisa kora ro demande nyinshi nico gituma umuvyeyi avangiye umwana amata production cigabanuka kuko nta demande hari rero nk'umuntu agiye ku kazi akaca amara umunsi wose adakamye amaberebere aragabanuka je kenshi ndabakonseil twara bibo tware sachet bishoboka toutes les 3 heures kamye kuko urafise droit yukuja muri toilette nawe niyo pause urafise yo droit ninjo mvuga ati navuga ati nta mwanya nguruva nta mwanya afise none iyo ukeneye kuja ntugenda telefone niho ruyitaba rero umva ni determination ukuri no camfasha n'abantu batukoresha batworohereza ego
hari uwagize proposition ngo baduha karum ngo akumba gatoyi ngo naho ko bakumba ngo dushobora ngo gukamiramwo kugira vyorohe kuko jewe byakunze ko nari mfise bureau mugaranda mbwe simfise fata nkora muri banke nike simfise aho nkamira urumva ko ari kibazo no aho ucu usaba ati nukuri badufashe turunke n'ahantu badushobora gukamira umvura yakama amabebe arashobora kumara amasaha 6 atacabaye atari muri frigo hamukayatahana ukayatahana jewe rero bivana je naratuma kumva naraharura none igikopo c'amata nareke kugura ngaha reka re ntume ko taxi ze kuyatora umukozi araza kuyatora umukozi akaza kuyatora akayatwara bikunda ariko bidashoboka ko cuyabika après ukabandanya imirimo yawe mugabo ukaduranwa amazi umvugume wibuka yuko ukeneye iyo energy muravuze umuntu akazaranwa amazi reka tuze sur le fait yico dutegerezwa kurya ni igiki novuga ati umuvyeyi ategerezwa kugaburira umubiri wiwe kugira ngo kubera ko niyo production naho umwana haba demande akayakenera il faut quand même ko aba yariye quelque chose kera je nabona n'ubu kenshi ndacabibona ubuyi isupu numva benshi bacabangana na jewe n'abahora bonye urumva rero la question ni umuvyeyi ategerezwa gufungura iki ico ni ncambere l'autre question que j'avais imbere yuko munyishuriyo c'est murabona umuvyeyi akivyara nibaza ko ariyo twoherako umuvyeyi akivyara abarushe suivant les circonstances yavyariyemwo hari igihe umwana yanka hari igihe donc umwana adakwega nkuko vyategerezwa bitaba stimule ugasanga nawe aradeukiwe est-ce que muri onsa muramufasha d'abord aussi psychologiquement kuko jewe numvume ngo c'est ni question naho aba yateguwe le moment venu ku mwana wa mbere nibaza ko banshi barabalost baratakara ego nishoye kazo ca mbere mbega umuntu yofatiki jewe namandiko ndababwira kora benshi bahagarara ku byo bafata byo banywa byo bagira iki namamvuga ivyo vyose namabekiye ikintu ca mbere ni konsa umwana à la demande kumwonsa kenshi kubera nakubwiye c'est la loi de l'offre de la demande uko uzomwonsa niko mabere azoba menshi naho tufate uranyoye ibyo bintu byose ukurambira uranyoye umwana ntari kwa ronka serve ivuga no produit kacugira ngo je nico gituma n'umwana barakubwira ati umuhibere rimwe aryonkhe ari heze byose kugira byose ribe vide niyo atari heje krasinzira rikame kugira mu mutwe avuga ati demande yahejeje il faut que le sein soit vide kacumuhirindi rero ndavuga rero ego il est vrai ko umama il faut ko afungura équilibré apana vyayindi baca bagupakira igitoki mu gitondo bagupakira ibintu byose mu gitondo ubuye no la loi usa ujye ibintu équilibré bishoboka ufungure neza atafa ntuvuge ngo na régime n'ibikintu kuri uzokonda hanyuma mais kandi kindi naco il faut manger pour une personne mais boire pour deux unwe uduranywa hama tufate urukuronsa entre les tétés ufate akaju unwe ufate iki novuga ati kurya équilibré mugabo ikintu cambere kizana amaberebere ni konsa kenshi ibisigaye kuryama kuruhuka kwevita stress no gufungura umva ntwicize nzarakora konsa uratakaza energie donc il faut yuko ufungura umwe mugabo sinovuga ngo gufungura nivyo bituma haza ego hariho byo bita amavasson galactogène dans inuze ya ortie gisuru igisuru bakugafata gisuru fata fenouil fata ajya ma épices ari ni ibintu byinshi umuntu ashobora gufata kugira amabere biraza ajya amavasson galactogène kandi na matizane ni vyiza nivyo tuguma tunwa ni nka kujya kukunwa amazi mugari aromatize ego hamica kabiromba jeti mbega ufasha gute umumama psychologiquement urakoze cyane kuri ico kibazo ni kibazo ciza iyo two turabababwira umva kenshi tuvuga ibintu twaciyemo je nk'abana banje gusa navyaye kuri césarienne rero kuri césarienne mu bihugu biteye imbere barashobora kuguha ari ikintu cyitwa poapo ngiyatoza kwivuga hano ko ni ikintu kiri très important rero uvyaye uratwa babanza kugukora umwana wawe bamutwaye hari gushobora guteba
umva umwana ni baca bamuha hari igihe baca bamuha kugira bivana umva ari kuvyara umwana munini ugasanga umwana afise akayipone amambwira aba mama nukuri mu mutwe ntubizi ushaka kuvyara par voie basse cyangwa kuri césarienne kandi byose n'amahuru wa wabyaye hariho benshi nyene baca wumva umenga ni échec mugabo rero nkaca ndababwira rero hari igihe ushobora kuvyara nk'umwana afise problème ni ya mabusake nakubwira ya succion ashobora konka neza hariho amamamlo ugashaka ufise imoko yinjiye urinda birashoboka mugabo uramubwira nk'ivyo bimenya hakiri kare ntugire ikibazo umwana we azoyikwega umwana azogira iki ari ikintu gituma umwana adashobora konka kwara bamusepaye n'umama kwara imvo y'ingwara canke iki ukamubwira ati ntugire ikibazo baramuha ayo mata hama tu vas rattraper après ukimubwira ati wowe l'essentiel tu vas rattraper kandi c'est faisable umva umuntu kwemubwira hakiri kare ivyo bintu byose kweshaka gushika ko yaravye buhava bashika kwa muganga akavuga ati ntimuhe umwana wanje ntimumuhe ugasanga aragize aka ipo umva ivyo ndababwira ati no mugabo nukuri atakibazo wagize canke atakina kimwe ntibakubwire ngo urarushe umva ikintu batubarira ko zana umwana wanze uruhuke alors que hari ikintu cyitwa colostrum amaperebere aza amara 5 jours ya mbere no kuvuga niyo noyita ko bayita hors liquide ni nka vaccin umwana rero ukaca tugira babandi badukunda abavyeyi bacu aba belle mama tiruhuka sha udurafungura uzumwonkereza muhira nkaca ntaha colostrum yahetse umva umwana uramwimye ya vaccin nakubwiye kuko haca hazi ikindi cyitwa les matures les deux transits les matures umva colostrum bayaheze cyo tubambwira mama mushireko umva kenshi akubwira nta muhaza nta guhaza rero nje no campanura mu mama ati bishitse muhayo mata mugabo ntubiteremo ukomeye mushire kwibera hama ivyo nakubwiye vya mama mlo nibiki hari ukuntu bayastime n'umwana dayora ifo kumushirako agakwega hari igihe usanga bavuze ngo yanga umwana no munebwe ngo avyakana kakanebwe urumva donc nibaze yuko turumva vyinshi kandi nibaza ko vyiza umuntu aca yiyadapta aho ni hamwe ncanza kuri wa mu mama yashitse mwavuze akantu tukagarukeko po apo kubatabitahura nibaza ko jewe nimba nabitahuye neza nijya premier contact le bébé agiriranira no mu mama na mama wiwe bakamumushirako si j'ai bien compris nibaza ko mwakatubwira imbere yuko nisho cyo kibazo bavuze ikintu ngo umwana kanebwe ukuri ndabingenze ayo majambo ya mama kandi barakunda kubintuma ari amajambo tuvuga agakomeretsa mama hari uwambwiye ati ari uwaje arambara ngo rega ngo si bose bonse ngo ufise ikikiriza kibi voilà nazofa yaravyibagiye undi akacaza aho kana kanebwe uko umuvugira umwana ayo majambo ku mama n'ama emotion n'ama hormone biramubabaza kandi biramuca intege nukuri dateye akamo tubihebe tuhebe umwankuhaje utashaka umwankuhaje ufumuhora ko ayo majambo arakomeretsa kuko amajambo menshi ababaza tugere kuri poapo ndayikunda cyane poapo ni iki poapo ni umwana ni igihe umwana akivuka umva washoye kuvyara parfois wavyaye neza nkuko babivuga ko je byose ndavyita ko ari neza aba yashikanye aje mbyara neza vuba ari amasesariye umva wavyaye parfois base umwana baca mugushirako directement no kuvuga umwana ntiyambaye na wowe ntiwambaye ari ngaha na cordon baza kwigirira kwikata hama kora umwana bavuye ahantu numva bavuye mu nda mama wiwe harashushe barafise ukuntu bamufuka ro technique yo kugira poapo ufa kuyigira bakamufuka ngaho hama mama bakamukora umwana muriko murambaza ati none poapo imaziki yego poapo novuga yuko ari transition iri douce avuye mu nda nta kindi yarazi ucumutwara muri berso uravyumva ngo umukuye mu nda umushize ko mama wiwe byajwe yahora yumva umushize
kuri wa mubiri wa mubiri umva ni transition iya mbere iri douce icya kabiri ni nziza kubera haro échange barama bactéries kuramuha amufasha hamiki naco kirastabiliza temperature y'umwana hamwe n'ibintu vya hypoglycémie ibintu vy'isukari vya glycémie irastabiliza glycémie y'umwana hama kabana yalia rero nkaca mvuga ariko bitashoboka yuko POAP ikora mama n'umwana hari umupapa ubu biratanguye ko Imana ishimwe cyane namaze wekeza papa ashika bane nkabafasha kubagirisha POAP nkavuga ati uravyemeye mbwe kibazo gihari nta pièce ahari yaho umupapa aba à l'aise gukura aho hantu rero abo bantu naherekeje barashoye kudisponibiliza iyo akibanza umupapa agakuri impuzu akamushira ko kora mama wari kuri blog nukuri yari mama magique kandi nkatasubiramo abantu benshi POAP ntibayizi baramugushirako menshi twaragize enquête iyo enquête vraiment twaratanga turabaje baragushize ku mwana kugikiriza iminota ingango umwe alors que POAP imara 60 à 90 minutes donc plus d'une heure bari kumwe kaje experience yanje nukuri narabibasabye je mbyara par césarienne mukabona ngeze umwana nje ni mumwambike umva mama munzaniye yambaye mukabona ngeze muri salle de réveil hajya mbana vyanda binginze mumfashe nukuri barafashije abaforoma nimwe nakubwira il faut en parler ico ushaka kivuga nari nasabye abamerekeje n'abaforoma ndasabye mu bimfashe na pediatre nukuri bari babizi bavuga ati gena nabitenako baca baramunzanira muri salle de réveil mva nkirushe niko bavuze ukirushe baramushirako twaragumanye gushika nduge mu cumba d'abord muratubwiye yuko POAP n'abapapa bashaka kwigira est-ce que iyo muriko muraforma mwatubwiye yuko mwigisha aba jeune maman bagisama d'abord kugira amenye ntuzeya parcours agiye gucamo ingene imeze est-ce que cette formation iyo information mu muha la maman na le papa n'abayikeneye kugira ntengarukaho kuko aussi numva umengo iyo umumama amaze ahejeje kuvyara donc arasa ukuntu c'est vrai abarushe aba peut-être yavuze ama directive yiwe mugabo iyo kenshi usanga umumama atari ferme cyane ugasanga bavuze ngo ntaco ngo mureke ngo bijya bivuze ngo kubera ngo atari bwo ngo uraba ukuntu ameze ngo ni mumureke babandanye mugani baza ko afise le soutien de son mari le mari akabazi yuko nukuri arabitenako cyane le mari nawe aramufasha muri iyo procédure. Est-ce que bahama information bose kubera ko mushitse no muhira n'uwo mwanya kuko je ndavuga ati aba mama bashitse muhira na mbona umengo abantu ni gihumbi niba mu mwanya wo kuruhuka niba mu mwanya d'avoir ce temps avec son enfant, même le papa aussi ahari akabona peut-être aussi les contraintes la maman acamo. Est-ce que murabibwira bose? Ukuri ikoze ubufashije ni ciza cyane uti urambajije mbega aba papa bo ntibabikeneye ku benefits jewe numva umenga ahubwo twegeze kugira formation twatumiye abamami n'aba papa abantu bose batwegereye kubera burya urabizi Burundi abantu kenshi akwegereye na mama bacu na belle mama mugabo umuntu wa mbere atagusutanye bidakunda n'umugabo kuko arakubera ekakunyicira inzara umwana yego uteye mubwiye hakiri kare nka je narinze kuko nababwiye ko nabigize projet ndabivyiga ndavyumvira umugabo arambwira ati umwana ufise monopole y'umwana none umwana arize naho ndashaka kumuza atari wewe ngo muhamata ndaca ndavuga ati tunamutwara ku pediatre urashaka kumusigurira ico bisigura allaitement arayimusigure yasigaye aramvugira umva ari gihutinya cyane nk'aba ugasanga abamama bakuze abatante bakuze aba belle mama umugabo umva nwaca kuvugira akavuga ati nukuri mureke arabishobora akakwancourage rero nukuri gushika ubu kenshi hazaba mama bonyene pour être franche hazaba mama bonyene aba papa warabaze mu conference yo tuje bake yo turatumira bose mugabo nukuri hari abagabo babahizi baza ngo ugasanga nimba haje abagore 60 turafise nk'aba papa nk'abatanu umva ko bitanguye kuza ntaco tuko turaza tuzoshika kuri 20 biratanguye kuza kana jewe nk'ukora munyuma naciye ngira formation kwa nabonye bikenewe ndavyiga umva ari abapapa benshi usanga ariko araza kukurondera ingufashize umumama ego naciye numva
je bashaka kenshi aba papa nibo bandondera ego urumva yuko biko biraza naho atari cyane. Okay. Imbere yuko dusozera kuko ndazi yuko ntidumva twobiganira nejo tukabandanya kuko numva kuri benshi baca bagira amatsiko nigiki nokora mwatubwiye ko ari gufungura neza mwatubwiye ko ari kunwa mwatubwiye ko ifo discuter na entourage yiwacu mugabo je ngire nshimikire kuri est-ce que il y aurait pas catégorie y'aba mama vyanka naho baba babishaka amaberebere akanka naho umwana bayastimula peut-être ugasanga ni umubiri wiwe peut-être nibaza ko modusigurira bikanka naho yabishatse akumva yuko muri we peut-être yonkeje ukwezi kumwe amezi abiri umva yaforsheje mugabo vyanse est-ce que ntibabaho ntibishika ego birashika mais c'est rare. Okay. Nitwoca twishamo twese ko turi muri abo birashika mu gihe bitavuye kuri yo kwera birashobora kuba wewe uri dispose konse umwana wanyoye wamwonke bijya byose wabikurikije waruhutse bikanka nta na stress ufite kwage bishika ko la stress uri kora cyane rero nukubiraba neza est-ce que si yo stress est-ce que sukutigira confiance nuvuga nukubanza vraiment ukabiraba neza mbega ni giki hamwe wonye ko atari ivyo hariho ibintu bishika mugana bwe ko biri rare aba mama sukuvuga ngo ntiba produise baraproduise mugani bastoka amabere yabo duku arahera ningoga rero ingene hariho nivyo nababwe byose ni kubimenya kirikare hariho ama astuce hariho ama astuce kuko vrana bwa mbere numva imingana ntibishoboka bose bategereza gukunda mugana naronseka ndabona yuko vraiment twagerageje byose twabikuze yaragize na témoignage ego hama turabona ko vyanse rero kube iyo vyanse umwana uramushira kwibera kuko n'umama arakeneye kugira iyo sentiment ko ariko aronse umwana hariho ikintu bita dalle rero no kuvuga ndashobora gukoresha akantu gutya nyene aka dalle urafata umwana uramwonsa nakubwiye ko produise mugabo amabere ahera kare rero urafata ukamwosa hamwe aheze ukaba wateguye amata ucugico bita allaitement mixte nuko uri mugira ikibazo iyo vyanse kenshi cyatuheba konsa oya onsa mugirugire mixte umuha ayo mata ukacofata mugabo urashaka kuyamuha autrement kugira nawe wumva uryohewe n'umwana yumve yafe hamwe wonye ko amabere yagira here kuko urabibona ari ikintu kigira kibe ukacofata aragasonda ushira kwibere ukacumika kwibere gacumetse he ku mata umwana akacaguma kwega kwibera ariko akwaza amata. OK. Donc pour l'enfant psychologiquement abari ibere ririko riramuha amata. C'est psychologiquement gusa. Nababwiye ko c'est non seulement ça nivyo nyene wavuze mugabo nababwiye ko konsa c'est la loi de l'offre et de la demande. Kubera nababwiye yuko umwana umuvangiye amata amaberebere agabanuka. Iyo mu mama kwera umwana aguma kwega. Cerveau ivuga ati hariho demande acaguma produisa iyo information bakunzi bo kukaye mwavyumvise oya azotubwira vyinshi de toutes les façons nibaza yuko aza kutubwira aho twamusanga imbere yuko aduha conseil za nyuma yobwira umu jeune maman qui est enceinte canke avyifuza kuko aussi il faut le vouloir c'est ça ego nashaka atubwire 2 ou 3 astuces iyo vyanse à part iyo astuce ahejeje kuduha ya nute iyo vyanse canke ubona yuko umuntu adehukiwe ego nizahe astuce mumubwira nizahe astuce mumu je novuga bien s'entourer kugira abantu bagushigikiye abantu batakujuja batakubwira vyase y'amajambo deja wora nababaye ko bitariko birakunda ukaca wumva unda kubwiye ngo yo ngo vyase umva ariko ramujuja rero nukuba bien entouré ikintu cyambe navuga ati ni muje mu magroupe groupe de soutien hose habariho groupe de soutien murabizi yuko uri wenyene udashika kure nguronse uyu muntu haro groupe de soutien haro amahere no kuvuga nabantu
nashoboye gufasha kwakompanya baronsa byakunze ubu nabo bariko baramfasha bakabakompanya ugira uwo muntu nukuri akubarira courage cyangwa akakubara ati akakuvuga ati rero vyanse niba vyanse ikatukoresha iyi astuce kandi no mu mama ukamubwira ati nukuri arige bishika vraiment kumva uwo munsi avuga ati urazi ikintu gerageza umuhe amata ruhuke igirire confiance nukuri navuze yuko d'abord c'est le vouloir kandi ntuwiculpabilize ejo tuzobandanya mukaca mubandanya mugabo ukamenya ati aha vyafi hari abavyeyi kenshi byanka ku mwana wa mbere wa kabiri gasanga arabishoboye ko yamenye aho vyafiriye je ndavuga ati rero ikintu ca mbere nababwira kwigira confiance kugira aba partenaire kufeza partie kuri groupe de soutien kugira naho wogira umugenzi umwe yahaciye yabishoboye ukavuga ati reka dufatanye uruga ego hama n'abaganga tugasaba kabidufasha iyo umuprofessionnel de santé abikoze cyangwa sage femme n'abavyeyi n'abaduherekeje bavyumva neza abarama babitahura neza muratubwiye nibaza yuko le gros du sujet turayivuze ko mugabo akantu kanyuma gatoyi ego umwana dukwiye kumucutsa ku myaka ingahe ego novuga OMS irabivuga neza allaitement exclusif ni gushika 6 mois hama allaitement continu ni gushika imyaka 2 umva ahabroroshe ko umwana abafungura rero kenshi ari gihe tugira amezi 3 ko tumvume ngo urahejeje ko cuhagarika nukuri wa mama bandanye gushika ku myaka 2 bishoka ubandanye mugabo imyaka 2 vraiment c'est l'idéal jeyo igenagira enquête ruguru nahura no mama bagize imyaka 3 4 kavuga ati none ntaco bintwara ego kandi rero allaitement exclusif je namavuga none kwiki tuvuga ngo ntishoboka kwa dufite plan B ego ruguru abaruguru nta mata yifu ubaza ko badahura n'ibiduhura navyo aya ma obstacle allaitement ntahura navyo bobo nta n'ibintu byinshi abafite je naragize enquête na nsanga ati nta plan B ngayo ufite plan B nkaje ntagikopo c'amata shira mu nzu donc nukuyumvira ko ata plan B no basanga ndakimuhaye canke abandi babonye ko ndarushaka kimuha donc nukuyumvira ko nta plan B exista madame Guilaine nukuri merci beaucoup mugabo nibaza ko muradufitiye akajambo kanyu mushaka kubwira abakunzi bo kukayi surtout mutubwira ati onsa twoyikurahe onsa impact twoyikurahe ayo ma groupe de soutien vyogenda gute abifuza kuyaja mu vyogenda gute aussi bumve yuko il y a pas de jugement dans les groupes ego urakoze cyane usa neza impact irahari ku bwanyu kandi cansubira na mamagare na mama bashoboye kubishobora konsa gushika amezi 6 cyo bavanze karibu muri onsa neza turabakeneye muwe aba marraine kuko murabona sinokwira uburundi bwose ndijenyene kandi twifuza yuko abarundi bose abarundi kazi bose bo konsa ababishoboye abumva bofasha karibu hama nkanda batumiye ni muze mu ara ma groupe WhatsApp tukora hari ama conference dukora tugatumira abahinga kuko ibintu by'abana sindabizi ibyo konsa ndabizi mugabo ivyerekeye abana tugahamagara pediatre abashinekologa abavyize ayo manama ni muyitabe hama nkababwira hari ama groupe yavutse après iyi groupe ni vyiza kuko urumva vision ikiraguka hari bariko baramfasha mugabo mugire attention murambega bako bavugira yibiki muri ayo ma groupe mashasha mugire attention bako bavugira yibiki mbega bafise expertise yihe murabi ivyo kora kenshi ari gusanga bariko barivuriza mu ma groupe nukuri ntimwivurize ma groupe kuko si kwivuza ni juste kwankurajana gufashanya nukuri izo zihari ni vyiza mugabo nuvuga ati murabe neza mbega uri muri groupe iyi kuko ubuzara narumvise ko hari izindi zavutse kandi ni vyiza mu gihe tuko turagura mugabo ni kuraba neza numero yo kuri onsa neza ni 69 82 82 82 69 82 ego hama turafise aho dukorera ni kuri Carmel pharmacie imbere ya Star Time kandi kuri iyo pharmacie turagurisha ama accessoires ya allaitement matirle ibintu byose bituma mutababara naho nyene birahari mu bisangaho
hama aho tugira ama formation haratandukanye umuntu tuza murahamenyeshwa. Murakoze cyane kubona mwatwitavye Madame Guilaine. Twizere yuko nukuri abakunzi bacu nibadusaba yuko muzogaruka. Yego cyane gose. Bakunzi bo kukayi mwakoze cyane kudukurikirana murumvise neza ko Madame Guilaine atubwiye ati konsa neza birashoboka. Hariho abamarene babibafashamwo wenyene yababwiye ko adashaka kubyifashamwo wenyene ariko mwe mwabishoboye muze mu mwegere ashobore kubafasha. Muga arababwiye aussi que n'abatabishoboye kuwa mbere kuwa kabiri birakunda bidakunze kuwa kabiri kuwa gatatu birakunda kuwa kane birakunda nta kintu na kimwe kidashoboka tutabishizemwo ingoga. Muga aussi nabumva yuko vyanse mumenye yuko nta caha kirimo. Si bibi ko mushobora kuvanga si bibi ariko barancourage cyane ko mwoshobora kuyigira exclusivement nukuvuga atakine na kimwe muvanze umwana mutanamuhaye amazi kuko amazi n'abavyeyi bayana mwavyumvise. Bakunzi bo kukayi ndabashimire cyane kubona mwari kumwe na jewe. Madame Guilaine yababwiye ko mushobora kumusanga muri pharmacie Carmel en face ya Star Time canke mukamurondera kuri 69 82 82 hama contact ya Pam Channel TV muraza kuyibona muri barre de description ngaha musi. Murashobora kulikinga, gusharinga, gukomanta no gusubscribinga kuri Pam Channel TV. Turabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye. Twizere yuko muzoba muri kumwe nacu no gukurikira. Murakoze cyane. Peace and love.